umutambukanyi uwahoze arongoye iki gihugu c'Uburundi nyene Icubahiro Perezida Nkurunziza n'umuryango wanyu wose, nyene iteka umukuru w'inama nshingamateka n'umutambukanyi wanyu, nyene iteka mukuru w'inama nkenguzamateka n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu ca Tanzania n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa mushikiranganji wa mbere wa leta y'Uburundi n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa mukuru wa sentare ntahinyuzwa n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa muhuza w'abarundi, nyakubahwa mwebwe mugize ibiro vy'inama nshingamateka na nkenguzamateka, nyakubahwa abashingamateka n'abakenguzamateka, nyakubahwa bashikiranganji, nyakubahwa ntumwa idasanzwe waje userukira umukuru w'igihugu ca Uganda nyene Icubahiro Yoweri Kaguta Museveni, banyakubahwa bayobozi bishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu, nyakubahwa mwaje muserukira ibihugu vyanyu n'amashirahamwe mpuzamakungu, nyakubahwa munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa muri mu nzego z'ubutungane, nyakubahwa muri mu nzego z'umutekano mwese, banyakubahwa murongoye ibisata binyuranye mu bikorwa vy'igihugu, umwe wese mu cubahiro ciwe, mwese mwaje muserukira imigambwe, amashirahamwe yigenga, umwe wese yiyumve umuryango, mwese muri ngaha tugize umuryango umwe wese yumve mu cubahiro ciwe, tugira amahoro y'Imana. Uno munsi udasanzwe ku buzima bw'Uburundi, uyu munsi wa munani ruheshi, turamutse duhimbaza umunsi wahariwe kuzirikana no gukunda igihugu, twongera dusozera ikigandaro twagiriye umukunzi wacu, umuvyeyi wacu, sogokuru, akaba yahoze arongoye igihugu c'Uburundi nyene Icubahiro Perezida Nkurunziza. Mu nkundire rero dukengurukire Imana, ubwa mbere yoyo yaturinze ikaturemesha ndetse tugashika kuri uyu munsi twese turi mu mahoro n'umutekano n'impore. Nagomba mfate kano kanya kugira ngo nshimire ubwa mbere mwese abarundi, ndabashimire cane cane kubona twaraciye mu bihe bikomeye, hanyuma mukigumya tukarema. Inyifato mwafashe mu bihe vyose vyari bigoye twaciyemwo ni inyifato koko ibereye abana b'abantu bemera Imana. Nagira kandi shimire n'abanyamahanga baraturemesheje, abeshi bakatwandikira amakete yo kuturemesha, abandi ndetse bakahishikira, bakongera bakanaduhamagara no ku matelefone yabo. Muri abo turashobora gushimira igihugu ca Tanzania cane cane kuko bagumye impande yacu, baratweretse umuvukano udasanzwe. None raba nuno munsi ariho duheraheza ico kigandaro, bari kumwe natwe, vyerekana yuko atari abagenzi gusa, atari ababanyi gusa, ahubwo koko n'umuryango. Nagira mbere ntangure nerekane abashitsi baje, mpere kuri ku ntumwa ya Icubahiro Yoweri Museveni, aje ngaha imbere mu mubone abaramutse imbere yuko ntangura kuvugira ijambo.
baramutse mu Kirundi ndazi bukiye. Murakomeye abarundi. Bene wanyu abagande barabasuhuza bari kumwe namwe muri ibi bihe bikomeye n'ibihe biza gose tuzaza ko muza abagande babafashije bikomeye tuzaba ku ruhande rwanyu ibihe byose. Koko nivyo muribuka yuko abagande baradufashe mu mugongo mu bihe byari bigoye. Umukuru w'igihugu ca Uganda murazi ko ari we yararongoye umugambi w'amahoro mu Burundi muri aka karere, kandi n'ubu akaba akiri umukunzi wacu nkuko abitwemereye. Kwa sasa napenda nialike rafiki yetu, ndugu yetu, Vice President wa Tanzania afike hapa awape salama zake kutoka Tanzania. Nawe nyene ndazi yuko tuvuze Ikirundi aravyumva kuko ava mu ntara tubana cane, ava mu ntara ya Kigoma. Murumva yuko azi kuvuga ururimi tuvuga mo naho bitaba bisa neza. Nico gituma aragomba ndamushikirize ijambo. Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri ya Burundi, familia ya hayati Pierre Nkurunziza kiongozwa na Madam Denise Buchumi Nkurunziza, viongozi mbalimbali mliopo katika hadhara hii, Warundi wote, mabibi na mabwana, mwaramutse. Arakoze cyane ku ndamutso adushikirije. Na twebwe abarundi turashimira cyane leta ya Tanzania kuko yaramaze kuba inshuti si n'umugenzi gusa. Tugashimira n'umukuru w'igihugu ca Tanzania aguma afise ku muzirikanyi twebwe abarundi. Bene Icubahiro rero mwese, nk'uyu munsi ku igenekerezo rya 8 Ruheshi hari mwaka uyu niho Imana yiyegereza nyene Icubahiro Petero Nkurunziza. Sindabikekeranya yuko uno munsi yamaze gushika mu ijuru, nkurikije ingene twumvirije intahe abarundi benshi bamushingira ku vyiza yakoreye igihugu. Ngira ngo mbere ubabajwe n'ivyo yakoreye Uburundi n'abarundi n'umwe yiziziwe na Sekebi gusa, atakindi kimuraze ishinga atari ikibi. Twebwe rero nk'abemera Imana uno munsi ko bakanyamuneza ko kumushikana mu ijuru kuri twebwe abana b'abantu. N'ahandi hoho ntitwabikekeranya ko yamaze gushikayo. None rero muri ivyo vyizigiro nagira sabe mwebwe mu vyaguruke tumara umwanya mu gacerere twibuka ivyiza yasize adukoreye muri Uburundi. Tumwipfurije uburuhukiro budahera. Mwanya kubahwa mwese rero mwaje muri urubanza umwe wese mu cubahiro ciwe. Umuhisi nyene Icubahiro Petero Nkurunziza, Imana yari yaramuduhaye imuduhako imigisha n'ingabirano bidasanzwe tutovuga ngo duheze. Ico abarundi tutazokwibagira nuko yabaye umuvyeyi wa twese. Ivyo bikazodufasha natwe guhonyora mu makanda yiwe mu gusasagaza urukundo mu bose rimwe, kwitanga mu gukorera igihugu, gukomeza ubumwe n'amahoro, gusangira ivy'igihugu atawanja wangura nk'uko atahengeshanya kubitwigisha. Tugize ivyo niho vy'ukuri tuzoba tumuteye iteka. Bubahwa mwese mukoraniye aha, muryango, inshuti, bagenzi, kuvuga amateka ya nyakwigendera coba ikiyago c'abagenyi uburo tutohereza ngaha uyu munsi kuko Imana yari yamuhezagije impano nyinshi. Jewe nagize amahirwe yo kumumenya umwanya utari muto,
ivyo ari byo byose kiretse umuryango wo bindusha mugabo ndazi yuko na Keri twabanye umwanya urutokera amaze kuko jewe twamenyanye kuva mu mwaka w'igihumbi n'amajana 991 murumva ko atari vuba umwana yavutse ico gihe ubarageze mu bigero je rero namubonye nk'umuntu atarasanzwe igihe amagume yatangura mu 1993 aho abo banganya ubuzi n'amashure bahisemwo kuyanyaga bagafata inzira y'ubuhungiro we yahisemwo kugorerwa hamwe n'abene gihugu araheza aja ku rugamba kwifatanya n'abandi barundi benshi kurwanira demokrasi n'agatekazi na murundi wese jewe kuva aho ndamumenyeye mbere imbere y'urwo rugamba twasangiye namubonyemwo ubutwari ubwira ugukunda ineza y'igihugu na bene co no kwemera kucitangira umutima w'impuhwe n'ikigongwe ubuntu n'ubuvyeyi bidasanzwe vyabonekera mu nyifato yiwe no mu mpanuro yaha bamwe mu barundi mbere gushikaho bahava mutazira umuhuza ivyo nivyo vyatumye agenda arizerwa mu mabanga atandukanye gushika mbere naho abarundi bamwizigira ngo ababere indongozi ibushitse mu biganiro hagati y'abanyepolitike by'abarundi Petero Nkurunziza niwe wenyene munyepolitike yashoboye kwerekana inzira y'ukuri ishobora gushikana Uburundi ku mahoro arama yariyamirije bimwe twita amagaburanyama amenyesha abanyepolitike ko igikenewe mu Burundi ari amahoro na demokrasi kugira bene gihugu abaribo bahabwa uburenganzira bwo kwitorera indongozi mbere rero ivyo vyaratangaje abatari bake mu barorerezi b'ibiganiro vyari vyatunganijwe hagati y'abarundi jewe nyene twari kumwe ndibuka ko uwari cegera c'umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo nyakubahwa Jacob Zuma yavuze ati maze kuvugana n'abanyepolitike bose b'abarundi aha abandi bivugira bakavugira ubwoko bwabo baheza bakavugira intara zabo ati ngiye nabona abavugira abarundi n'Uburundi ivyo no mu mwaka wa 2014 aho abanyepolitike bariko barambika ibara igihugu ngo hariko hategurwa ihonyabwoko jewe naragiye muri Afrika y'Epfo Perezida Jacob Zuma yarabinsubiriyemwo mbere ambwira ko yahumurije n'umunyamabanga mukuru wa ONU ko igihe cyose hazoba hari ku butegetsi umugambwe CNDD-FDD ataho nyabwoko rishoboka yarabitsindagiye afatiye kuvyo nyene Icubahiro Petero Nkurunziza yazarashikiriza aranavuga ati bajya baramaze kumenya ingene abarundi bonywana nico gituma nanje yaciye ampumuriza acambwira ati nimugende mubandanye inzira muri mwe y'amatora amakungu tuzabwira ko ihonyabwoko ridashoboka kandi namwe murabizi ko mu Burundi atahonyabwoko rigishoboka kubera ubu twarategereye ko arabandi baducanishamwo n'ahandi abarundi twari bamwe kandi ko atantwaro z'amacakubiri tuzosubira kwemera muri ubu Burundi mu mwaka wa 2005 niho abarundi bamwizera baciye kwa baserukira bamushinga amabanga atari amenyereye yo kurongora Uburundi mbere benshi baranavuga ko atavyazoshobora bavuga ngo nta burambe afise mu bijanye n'intwaro dusubije amaso inyuma tukaraba yatoranye igihugu cyazingamitswe n'amacakubiri y'ubwoko bwose kuko muri igihugu cy'u Burundi umwe wese yarasigaye ari kwihahira igihugu cyari cyariziziwe n'ubwicanyi hamwe n'injyane mu bose rimwe kuko atawamira uwundi Uburundi yatoranye bwarangwa n'ibiturire ubunyonyezi butagira izina akamwana wa mama na mpinga yanje nta mwene gihugu yaragifise umwizero mu burongozi
kuko inzego zose zari zarabunzwe mu bisata byazo byose. Nta kindi rero murumva ari guhera ko atari kugarukana umwizero mu mitima y'abarundi. Icatangura kukaba kwari ukubaka inzego z'umutekano zubahiriza bose, gushinga intwaro ishoboye guhagararira neza inyungu z'abenegihugu bose no gukora ibishoboka byose kugira igihugu gisubirana iteka mu makungu. Muri make inzira ya mbere yafashe kwari ukunagura igihugu cy'u Burundi kugira ngo gise n'ibindi bihugu gisubirana itoto. Kandi murumva ko kugisanura bitari byoroshe kuko kwari ugusanura ibijanye no kunga imitima no gusubiza hamwe abarundi. Muri iyo ntumbero yaharanira ko abarundi bagira uburenganzira bungana mu gusangizwa amabanga yo kurongora abandi. Muri uko kungana nyene ndibuka igihe yagena mu mabanga abava mu migambwe itandukanye mbere naho mu mashirahamwe yigenga, imigambwe nka Frodebu na Yiprona baramuburanije ngo yatanze ivyicaro vyabo, kandi rero ico gihe yaratsinzwe kuko twari mu gihe c'amagaburanyama. Hari n'ikindi gitangaje twamubonye ko yarerekanye umutima wo kwizera akizeza abamwanka, arashira mu mabanga abamucira urubanza rwa ngondagonde rwo gupfa, yaba uwaruciye canke umushikiriza amanza yamushengeje. Petero Nkurunziza yashoboye gutora inzira irashe yo guhuza abantu mu bikorwa kugira ngo basubize hamwe, gutyo bubakira hamwe kugira baronke ikibahuza kandi ngirakamaro kuri bose. Kare wamenga abarundi bajejwe kwisamburirako nk'intungwa kuko atari ivyo baba bubatse. Wewe yari yabonye ko imvo z'indyane ari uko abarundi bari basigaye babona ko ataco basangiye, mbere atanico bamariraniye, ariko bamaze gusangira ikivi niho babonye ico bari barahomvye. Umunsi Petero Nkurunziza abarundi bazokwama bamwibuka nk'uwagarukanye umwizero hagati y'uburongozi n'abenegihugu. Yaragwanye rugabo kugira demokarasi ntisubire inyuma. Naho nyene muribuka ko igihe cyose haba hegereje amatora canke aheze haca haduka abanyepolitike bahungabanya umutekano w'igihugu bagashaka gutoba amatora. Niho yasanga vyose biva ku mvo z'uko twama duteza amashi abanyamahanga ngo baba aribo badutunganiriza amatora. Niho yaca akebura abarundi atwigisha gusezerera kuzera inze mu bijanye no gutunganya ivy'igihugu, ashikana igihugu ku ntwaro ya demokarasi y'ukuri yaharaniwe kuva Uburundi bwikukira. Twarabibonye yuko yagiye kudusezera koko abarundi banyuzwe na demokarasi. Petero Nkurunziza yarigishije ubuntu mu bantu mu kubereka ko hari yaturemye isumba vyose kandi ari yiturinda iminsi yose. Gutyo bituma abarundi bose babona uruhara rwabo imbere y'Imana, mbere baranavyiyemerera mu ibwirizwa shingiro bonyene bitunganirije mu biganiro bavuyemo. Yarerekanye akarorero mu gukunda igihugu n'abenegihugu. Igihe twinjira mu ngorane akavuga ati nzogwa mu banje. Yarase guhera inyuma y'igihugu igihe abasi b'Uburundi batembagaza inzego mu mwaka wa 2005. Mbere acatanguza inyigisho zo kuzirikana no gukunda igihugu kuko yari yabonye ko abarundi batari bwibonemwe Uburundi kumbure kubera amabi babuboneyemwo. Umuhisi Petero Nkurunziza yarashikanye Uburundi ku ntwaro abenegihugu bonyene bishiriyeho mu gutora ibwirizwa shingiro ritunganya iringanizwa ry'intwaro n'ishigwa mu ngiro ry'ibikorwa vy'igihugu vyose bifatiye kwishaka ry'abenegihugu. Nyene Icubahiro Petero Nkurunziza yari umuntu w'ishaka, akunda ibikorwa akabikundisha n'abandi. Yari yaratahuye ko uwushaka umuce acika ijoro kandi ko uwushaka umubira birakuya. Yaratanze akarorero k'umukozi nyamukozi ataryamira, akazinduka cyane ku mirimo yiwe ya misi yose kugira ngo aronke umwanya wo kuja kuremesha abenegihugu ku kivi.
kubera yatonda agaturuturu abandi bataravyuka, hanyuma agaca aja kwifatanya n'abenegihugu ku kivi. Bamwe baratevye baravuga ngo ntazi intebe yo mu biro ingene isa, kandi wewe yaba yari yagiye mu biro abandi bakiryamiriye. Ya mvugo abenshi bakunda gukoresha ngo uwukiza kiri wabo, nyene Icubahiro Petero Nkurunziza yarayihinyanyuye avuga ati ahubwo uwukize akiza iwabo. Arigisha abarundi gukunda intara, ikomine n'imitumba bavukako. Arashinga umunsi mukuru w'amakomine aho indongozi zisubira iwabo zigasangira ijambo n'ababoneye izuba nabo barukanye basigaye mu mihana. Umuhisi Petero Nkurunziza amaze kwerekwa ikimenyetso c'urumuri rw'amahoro mu mwaka wa 2006 yaciye aja imbere abarundi, maze urwo rumuri rubabera umuco uboneshereza bose mu bikorwa bitandukanye vy'iterambere mu gihugu. Bubahwa mwese mwaje kuri uru rubanza, muryango, inshuti, bagenzi, twihweje ivyakozwe mu kiringo imboneza Petero Nkurunziza yarongoye igihugu c'u Burundi, umurundi wese arashobora kwibaza ati none ni igiki yadusigaranye kizokwama mu muzirikanyi wacu. Yaribukije abarundi gusenga, guha Imana icubahiro n'ikibanza cayo ca mbere nk'uko vyari vyaramye kuva kera na rindi mu gihugu cacu. Niwe yahanuye indongozi z'u Burundi gushingira Imana intahe y'ukwemera kwabo ku mugaragaro, kandi ahuriza hamwe amadini yose mu gisabisho c'igihugu. Iyo ntambwe turazi yuko itagisubira inyuma, kuko yadusigaranye n'umushinge wo kuguma duhembera isezerano twasezeranye ko Imana ari yonsa ifise ikibanza ca mbere mu gihugu cacu. Imboneza nyene Icubahiro Petero Nkurunziza tumwita kandi sogokuru wacu, kuko niwe mukuru w'igihugu wa mbere yagiye asigiye abarundi samuragwa kandi akemerwa na bose. Ico kikaba ari ikimenyetso gikomeye mwihererekanwa ry'intahe y'igihugu atagikenye kigiyemwo. Nyene Icubahiro umuhisi Petero Nkurunziza yitavye Imana adusigiye igihugu kigeze heza cane, amahoro n'umutekano bitsimbataye, abarundi bamaze gutahura ko Uburundi ari igihugu c'abarundi, kitagira igihugu c'abahutu n'abatutsi n'abatwa, ko bose rimwe. Yadusigiye iragi ko abarundi ari bo bene igihugu kandi bagize umuryango umwe. Yadusigiye ibwirizwa shingiro rishingiye ku mico n'imigenzo y'abarundi mu bijanye no gutunganya intwaro y'igihugu. Ubu ahasigaye n'ahacu kuvyifatamwo neza. Nico gituma rero muri aka kanya twagira tubonereho kugira ngo twibutse abarundi ko gutera iteka umuhisi wacu Petero Nkurunziza ari ukuzigama amabanga yiwe. Ubwa mbere nuhugumya isezerano twasezeraniye Imana ko ari yonsa tuzokorera ngaha mu gihugu cacu. Ivyo dukora vyose twabe dufise ku muzirikanyi ko zigenza ari Imana kandi ko ari mushobora vyose, twoye kwihebura. Ubwa kabiri umurundi wese amenye kuzirikana ibanga ry'igihugu, tukibungabunge kugira ntikize gisubire kugwa mu isanganya. N'abakirota guhungabanya umutekano w'abandi nibateshwe bate, kuko ubundabunda abonwa n'uhagaze, kuko Imana nicungereye Uburundi. Umurundi aciyumvira gutera umudugararo mu gihugu yo kwisubirako, kuko yomenya yuko gutera ibuye aho wateretse igisabo ari nko kwisuka ivu mu maso ugacika impumyi. Ubwa gatatu tumenye ko yadusigiye Burundi buri mu nzira nziza yo gusubiza hamwe. Nico gituma tudafise uburenganzira bwo kuguma tuboshwe
na ya shetani y'amacakubiri yari yaratwiziziye. Twiyambure ako kahise kabi, dukomeze ubumwe n'urukundo mu gihugu. Abarundi turi mu muryango umwe wa Burundi, kuba dufise ibisata nk'abanyisirayeli ntaco bidutwaye. Kwitwa umuhutu cyangwa kwitwa umututsi cyangwa kwitwa umutwa ntaco bidutwaye, kuko n'abanyisirayeli bari bafise ubumwe, kandi bariho ba bene Benyamini, ba bene Yuda n'abandi mu miryango 12. Natwe rero kugira kuvuga uti turi mu muryango w'abatutsi cyangwa mu muryango w'abahutu cyangwa w'abatwa ntaco vyodutwara. Igikuru no kumenya yuko iyo miryango ari y'abarundi atari y'abanyamahanga. Ubwa kane, ntitwoba tugumije iragi ryiwe tudakomeje wa mugambi wo kurwanya ubukene, kuko umukene nta utamukengera. Dukore kuko haraye inzara hazinduka inzigo. Twirinde gusega, kuko niho hava gwagwanko karatsinda umusezi yanka uwundi. Ubwa nyuma ariko ntabimaze vyose, imbere yo kurangiza no kubandanya dushira mu ngiro iragi ry'imboneza yacu Petero Nkurunziza, twagira dutangaza icese ko twashinze kwigenekerezo ry'umunani ruheshi uko umwaka utashe ari umunsi ukomeye ku gihugu wahariwe gukunda no kugundisha igihugu catuvyaye. Uwo munsi rero uzoza uratubera akaryo ko kuguma twinovora iryo ragi ryiza yadusigiye, kugira ngo ntituze dusubize inyuma igihugu cacu. Banyakubahwa muryango, inshuti bagenzi, nivyo twamwigiye ko vyinshi cyane, ariko rero n'urupfu rwiwe rutubera icigwa. Tumenye ko akanya gato umuntu amara ku isi yosiga izina ryiza, agasiga umugani nk'uko yama yabihanuye Abarundi. Mu gihe tuzoba turiko turashitsa isemo ry'ibikorwa vyari mu migambi yiwe mu kwigaba tukigaburira, tuzoba turiko turazibira ibihengeri, tunamutera iteka na karengo intuntu isunikwa n'intore. Umuryango wiwe turasubiye kuwuremesha. Ntimwibone nk'imfuvyi canke nk'abapfakazi. Igihugu yakoreye kiracariho. Tubemereye ko ataco tutazokora ngo tugume dufatanye mu mugongo igihe cyose bizoba bikenewe. Turabemereye bibondo ko tuzobaba hafi, tukabereka umwonga uhuma n'udahuma, kuko natwebwe aha twarezwe n'abadukurira. Abakurambere barayamaze bati uruzi rurakama rukagumana izina. Muraba ba Nkurunziza, mukurikize mwongere mugendere ingeso yabareresheje. Mukagira ibibazazaniye muratwegera, dufashanye kurondera umuturama, ntimuze mwigunganye ibigumye turi ngaha. Namwe bubahwa mwese, mu gusozera, jewe nka Samuragwa umukuru w'igihugu cy'Uburundi, subiye kwemerera Abarundi ko nzogendera ku makanda y'imboneza Petero Nkurunziza. Mu kubandanya gukangurira Abarundi kuzirikana no gukunda igihugu, kubungabunga amahoro, umutekano no guteza imbere Uburundi iyo mpetso ya twese, ntibagiye kandi no kuguma mpagarariye intwaro ibereye mu gihugu cyacu kugira ngo dukure inzigo mu bantu. Ni muri iyo ntumbero nciye ndamenyesha ko ngaha nyene muri iki kibanza nyene tugiye kuhubaka ikigo kijejwe kwigisha no gukundisha igihugu cyacu catuvyaye. Intambwe twaramaze kwitera murabibona, uko umwaka utashe tuzohora tuza kuhigira vyinshi ngaha. Mu kurangiza rero nagomba gusubira kubashimira. Shimire mwebwe mwese mwitavye uru rubanza. Koko murerekanye yuko mu Burundi turi umuryango umwe. Twarabuze Serugo, hanyuma aradusigira Samuragwa, na Samuragwa muramugamburuka.
none murabo uno munsi duhuriye hamwe turi umuryango twese twibuka umuvyeyi wacu twabuze tutanga. Ndakengurukiye kandi mwebwe mwaje muserukira ibihugu vyanyu n'amashirahamwe mpuzamakungu, kuko aha muje kuturemesha mutwereka yuko umuryango w'abarundi tutari twenyene. Ibi biraturemesheje kandi natwe tukaba tubemereye yuko tuzokwama namwe tubizeza yuko igihugu c'Uburundi kitakiri ca gihugu c'ubusimbira hamwe, ari igihugu koko cifashe. Shimire cane cane igihugu ca Tanzania cyashoboye kurungika umwubahwa akomeye cyane. Igihugu ca Tanzania caramaze kuba inshuti. None rero nyakubahwa cegira c'umukuru w'igihugu ca Tanzania, nagira ndagutume uze kudushikiririza indamutso y'abarundi bashikirije mushiki wacu nyakubahwa umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan. Mumushikirize iyo ndamutso mumubwira ko tumukengurukira cyane kandi ko natwe mu minsi izoza tuzoza kubaramutsa kuko agafuni kabagara ubumwe n'akarenge. Ariko twongera tuboneraho nawe nyene no kumutumira kuko turazi yuko yari yaje kwifatanya na twebwe nyene muri birya bihe bigoye. Twongere nawe nyene tumutumire niyadutanga nawe azaba ari we ashika ubwa mbere. Turashimiye kandi n'umukuru w'igihugu ca Uganda yaturungikiye intumwa idasanzwe. Nawe nyene numubanyi kuko mwumvise ko avuga ururimi rwacu. Urya Adoniya mubona n'umuntu yatubaye hagufi cyane kuko ni nkawe yari intumwa ya Perezida Museveni igihe twari mu biganiro. Twaragumanye rero araduherekeza gushika n'ubu ni inshuti ikomeye. Tukaba rero tumukengurukiye kubona yaje. Ndakengurukiye mwese rero mwaje kuri urubanza. Turakengurukira umuryango cyane cyane wowo uguma uturemeshe. Rega iyo umuryango uremye natwe turarema. Turakenguruka cyane mama buntu kuko iyo atarema natwe ntitwari kurema bikunde. Mpora ndabimubwira nti hajya iyo utaturemesha ukahabera umugabo ntituzi ngene twari kuvyifatamwo. None n'ubu nikiremesha mu muryango kandi aguma afasha n'igihugu kurema na cane cane abishishije mu kuremesha abantu mu ijambo ry'Imana. Turabakengurukiye rero dukengurukira mwebwe bibondo namwe kungene mwifashe mukifata rugabo mumenye yuko twese turi kumwe kandi atangorane tuzogira twese dufatanye mu nda. Ni kuri ayo majambo rero mpereje ko mwese ndabasabira imihezagiro y'Imana kugira Imana rugira byose igume ihezagira Uburundi n'abarundi. Murakoze cyane.